hari igihe kenshi mu buzima abantu b'abakristo tuzazanirwa tukibaza ibibazo iyo ubona ko wowe ico wakoze wagikoze ari Imana yakikubwiye. Hariho conception abantu kenshi usanga bafise canke icimvira abantu benshi usanga bafise mu buzima bwabo, ukavuga ngo kuko ndiko ndakora ivy'Imana ishaka, kuko ngiye aho Imana intumye, kuko ndiko ndakora ivy'Imana yambariye. Hariho abantu kenshi mu buzima bwabo basosiya canke bafatanya ibibazo bariko baracamwo no kumvira kwabo. Ariko ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo, si misi yose ibibazo ucamwo bifatiye kukumvira canke kutumvira kwawe. Ndashobora kuba ndiko ndumvira Imana, ariko Imana ikemera ko ibigeragezo biza mu buzima bwanje, canke k'ibitero canke k'ibingwanya biza mu buzima bwanje. Si kubera ndiko ndaca mu muriro nca ntangura kwibaza ko ntahagaze neza mu Mana, kugeza nawe usanga umuntu ariko arakubaza ngo je ngo ntegeza kuba ari ikintu ntihanye. Kumbe uba ari ikintu nibagiye kwihana. Reka ndabibutse kwanza, Mpwemwera ni watwibutsa, ni wadukonvenka ndo peshe. Mu bisanzwe Mpwemwera ni watwibutsa kwihana. Mpwemwera ni wavugira mu mutima wacu akatwibutsa ko turi abanyabyaha, hari ibyo dukeneye kwihana. Ariko kenshi ikibazo cawe caje ugerageza kurondera ico utatunganije n'Imana, ariko kenshi ico urondera ugashakisha ukakibura nuko atakihari. Ntugafatanye na rimwe kandi ntukagire umugenzo wo gufatanya urugendo rwawe rw'Imana no kumvira Imana, ntukabifatanye n'ibigeragezo uri kurahura navyo.